Uno munsi ngomba tuyage ku bijanye n'ingwara zo mu mutwe. Abahinga banonosoye ivyo kuvura n'abanonosoye ibijanye n'ingwara zo mu mutwe bemeza yuko ingwara zo mu mutwe ziri ubwoko bwinshi. Mugabo bose bagahuriza ku bituma bitatu bitera izo ngwara. Ubwa mbere na mbere ingwara zo mu mutwe ikintu kizitera ngo nakabonge. Ubugira kabiri ingwara zo mu mutwe zirashobora kuva ku karonda. Ubugira gatatu hariho ibituma ngendanwa bishobora gutuma umuntu agira ingwara zo mu mutwe. Reka duhere ku ntango. Twaregereye muganga avura ingwara zo mu mutwe Sakubu Silver. Atangura adusigurira neza na neza icari c'akabonge n'ikigatera kugira ngo mu nyuma gatere ingwara zo mu mutwe. Tewe cane cane kakaza gakurikira ibikomere mutima. Arundi twabaye. Twavukiyemo, twakuriramwo, tukarukiramo, twakuriramwo. Rero bamwe tukabisatsiramo. Ibikomere mutima bizana akabonge, hamwe hakavamwo no kwiyahura, abandi hakavamwo bakajamwo mu guhungira mu biyayuramutwe, mu biyovyabwenge, hamwe no muhunga. Umva navyo bizuzana ingwara zindi. Bakavayo abandi bagahungira mu byo gusenga. Yaho guhungira mu byo gusenga ninjanye. Nababwiye kandi yuko mu bituma bitera ingwara zo mu mutwe harimwo akaronda. N'ibintu bishikira umuntu bitamuvuye ko ataco yakoze mugabo bivuye ku bavyeyi bamwibarutse. Umuntu arashobora kugwara mu mutwe atari uko yafashe ibiyayoramutwe, atari uko yagize akabonge, mugabo ari uko abavyeyi bamuvyara nyina canke se wiwe mu kuntu Imana yabaremye bafise mu mubiri ibintu bishobora gutuma umwana bibarutse agira izo ngorane zo kugwara mu mutwe. Akaronda muri genetique birafise ngena bagenda barahanahana amagene, uzosanga rero birafise ingene vyiserura. Umuntu akagwara mu mutwe atakintu na kimwe yabaye kubera bikuye ku bavyeyi. Yego kazoba ibintu vy'imbarutso. Abamaye ikintu cose c'imbarutso. Cyane cyane izi ngwara zo mu mutwe nk'aho z'amashizofrenia usanga zishaka kwibara zikunda kwiserura cyane cyane mu buyabaga. Mu buyabaga ni kubera iki? Kuko umuntu ntumuracika umuhungu ibimenyetso byose, hanyuma ivyo bintu byaye kwisera mu mubiri wiwe bikaca bihurirana n'imbiri abayemo ivyisero gutanga kwiserura. Rero si kuri bose muga hagariramo umwe canke babiri bisere vyibonekeza. N'ivyo byo kunywa rero inzoga ibikirimo ivy'akaronda, urubu ya recepteur ya bintu byakira harimo ibintu by'akaronda. Kindi kigira gatatu nababwiye nuko hariho ibituma ngendanwa bishobora gutuma umuntu agira ingwara zo mu mutwe, ico bita trouble de la personnalité. Kindi rero kihari rero n'ibindi bintu abantu bashaka kumenya abantu bagendana bita ma trouble de la personnalité. Ivyo ni vya bintu umuntu babona abantu mu kibanda, abantu bakabatorere societe ikatorera rwose. Ubona ko abantu bagendana ubuntu buke, ubuntu nico shingiro y'abanyoganga. Baba bameze gute buri umuntu atahura neza? Na trouble de la personnalité ni baba usanga bari mu kibano cyangwa usanga bafise amabanga, bafise ibiki, bakaba bafise nico shingiro ubona yo binuba, takona ko ari ibintu bisanzwe. Ndikona ko ari ibintu bisanzwe. Rero ugasanga bebe barafise n'ubwenge ndemanwa buci, ubwenge mugabo munyifato n'ugumutangara mu byo bavuga, mu byo baserura, munyifato. Kubijanye rero n'ibituma ngendanwa bituma umuntu agwara ingwara zo mu mutwe, ivyo bakunze kwita trouble de la personnalité. Ikibabaje ngo nuko mu kibano bavyihanganira. Muramaze kubona abantu b'imboregwa, abantu babasuma, abantu bafise ingeso zitandukanye, mugabo mu kibano ukamengo nibisanzwe. Abo bantu burya ngo baba bagwaye mu mutwe. Muramaze kumva abantu batari bake bavuga ngo abantu bose bagenda bagwaye, ngo abantu bose baragwaye mu mutwe. Igitangaje nuko muganga Sakubu Silver avura ingwara zo mu mutwe atabihakana namba.
agira ati ngo zakwica nibisanzwe namwe kwica umuntu ajya kwica uwo wishe so ngo wishe ujya muntu ko ntumurya ntumusubira hari abantu bica ubuntu bwabo muri mu kwica uwundi ukomeye ntushaka kwica uwundi wishe umuntu wawishe et sont tolérés par la société ubu umuntu arenganya umuntu ukaraba hirya bagata umwana n'u Burundi ugafata umwana w'ure wenye makuswa muhana ubugene ukoreko umenga il y a des équilibres de la personnalité, des trous de la personnalité tolérés. Donc ibintu anormal, ibintu bitameze no usanga nibwo buhitsi wowe umva ari ibintu bisanzwe iki wowe umva none kuri ubeshi amanyanga ututu uvuga ko abantu ko ari ibintu bisanzwe sinarinzi ko ari ukugwara mu mutwe sinarinzi ko ari ingeso mbi none ingeso mbi zoze zifatira mu nyifato imwe userura none wumva atari ingwara yo yifatira mu muntu ni tout de la personnalité kandi ibyo si bimwe rero bisaba rero imiti bikuraho n'ibiki birafise ibintu bikosoba n'ubuhinga ushika naho ugarukana umuntu ugateba akamenya imico nshingiro kuva ukuri niteka umaze kubesha ubeshi bo heka wibahetse ukabigisha uri mu mugongo ni ya migani yafatira ku kintu kirazira kubesha ukuri ukakuri niko umuntu atavuga ukuri bumva ko ni bisanzwe gukora ubuhizi kana kari ubwenge bombo kunyonora kwiba ushanga ufise amabanga hariya gusanga kurenganya uranyonoye urarenganije nibwo buhizi aje nawe turagwaye mu mutwe biva je wakuriyemo ntangwano wakuze bize ubibona bikorako sa ntangwano yigeze ubona ibintu abantu b'inshuti biki ego cyane nta mabombe wugize wumva biki byose none kintu ndababaza hamubona nkomeye mufatira kuki nakuriye mu ibyo bintu nigo ushaka kumva kugwaye ushaka kugwaye uri handi hantu nobona n'akarorero je byashiki nshitse ahantu ngiye kwiga hanze nangiye numva ibintu biragupucu mwijoro naragiye ku kintu nta mwana aranyanga kweli no ngama amagrenade n'ibinyama asanze hano nawe vraiment n'ibibombo byuke numva c'est les cris de joie era ma pétard jewe rumba naciye filtre l'organe thalamus qui filtre les informations en fonction n'abaye numvise grenade bombe kandi abantu ariko barigyohera hanze kuryohera pétard umva nari nkomeye none niko nkomeye ngo nari nkomeye maze gufiltra en fonction de mon passé bitari byiza nizere ko mwahamenyeye bitari bike naho ubutaha murakoze